bavukanyi bakundwa b'Imana, tuje muri rikoraniro dufise akanyamuneza. Nivyo nitukagire birakwiye kuko Imana ihindura Uburundi uko bukeye uko bwije. Ihindura imitima y'abarundi ku mutaga no mwijoro. None Uburundi bugeze ku ntambwe twebwe nyene twishimira turavye iyo tuva. Aha mubona twavuye kure. Amahoro twahora tuyumva mu bindi bihugu tutazi ingene bayabamwo, none ngahi iwacu igihugu c'u Burundi cabaye icanya c'uburuhukiro. Amakungu yose arahaza atakwijijanya imitima. Ikitunezereza gusumba n'abaje iyo bashitse babaza bati iki ni ca gihugu twahora twumva bavuga. Ega twari twarabaye iciro ry'umugani. None uno munsi niduhimbagwe tunezerwe kuko Imana yaratwiruye. Twarajabutse ikiyaga gitukura, ubu turi mu rugendo twubaka igihugu kugira ngo tukigire koko igihugu c'amata n'ubuki Imana yadusezeraniye kuva kuri ba sogokuruza. Mbega igihugu gitembamwe amata n'ubuki no kuvuga iki? Turavye insiguro zitangwa na benshi bavuze ko igihugu c'amata n'ubuki ari igihugu kirimo umusesekara w'ivyimburwa bivuye mu bworozi bw'ibitungwa hamwe no mu burimyi. Amata ava mu bitungwa kandi niyabungabunga umubiri. Ubuki nabwo buva mu bimera. Ico gihugu gitembamwe amata n'ubuki ni ikinyene turimwo n'Uburundi. Nkuko tudahengeshanya kubivuga kugira ngo tubone ko Imana yaduhaye koko igihugu c'amata n'ubuki, turavye igihe Imana yariko iragenekereza igihugu yasezeraniye bene Israeli, tubona ko ari igihugu gisa n'Uburundi turavye mu vyanditse. Ngo ni igihugu c'imisozi n'imibande kandi kivomerwa n'amazi y'imvura iva mw'ijuru. Ivyo tubisoma mu gitabo c'amategeko ikigabane ca 11 ku murongo wa 11. Ni igihugu c'imigezi, amasoko y'amariba y'amazi yiburuka mu mibande no misozi. Ni igihugu kimeramwo ibifungurwa vyose ahatana kimwe ubura. Ni igihugu kirimwo amabuye y'ubutare. Ivyo navyo tubisoma mu gitabo c'amategeko nyene ikigabane c'8 kuva ku murongo w'indwi gushika ku 11. Uburundi sinzokwigira mpengeshanya kubivuga n'umurima wa Edeni Imana yayishije abantu b'iyisi. Nta muntu azi Burundi ngo agenda adatangara iki gihugu. Nico gituma Shetani aharondera uko bukeye uko bwije. Nk'uko umurima wa Edeni wari ukikijwe n'inzuzi zine, mbere ari nazo zivomera isi yose, mu Burundi naho nyene hakikijwe n'inzuzi zine nkuru arizo Rusizi mu burengero, Kanyaru mu buraruko, Ruvubu mu buseruko bushira uburaruko, na Maragarazi mu buseruko bushira ubumanuko. Izo nzuzi zifise amasoko i Burundi zikisuka mu zindi nzuzi zigenda kuvomera isi yose. Murazi ko isoko ry'uruzi rukuru Nile ariko Aburahamu na Yakobo banyoye bahunze inzara. Mbere nkuko twavyumvise no mu nkuka y'imisa, na Yezu yaranyoye ku mazi y'u Burundi igihe yari impunzi. Murazi ko isoko rya Nile riri mu Burundi aho hepfo i Bururi. Ng'umurima wa Edeni niwo warimwo inzahabu nziza, tubibona mu gitabo c'Itanguriro ikigabane ca 2 umurongo wa 11 n'uwa 12. None Burundi mwumva butaniye he n'umurima Imana yari yagerereyemwo Adamu na Eva. Ni igihugu Imana yari yasezeraniye Aburahamu n'uruvyaro rwiwe. Ubiravye neza
usanga bishusha. Ngo ni igihugu umukama Imana yawe yitwararika, amaso y'umukama Imana yawe akama ari kuri cyo ubudahengeshanya kuva mu ntango gushika mu mpera z'umwaka.